Namibia bakunzi bacu nkuko twihaye ihangiro ryo kuza turabashikiriza ivyiyumviro ivyigwa vyo kugira hari ivyo tumenya ibintu n'ibindi. Uno munsi shaka ko turabera hamwe igihugu citwa Namibia canke Namibia. Ndazi nta numwe yumvise Namibia ubwa mbere. Ndazi muri benshi Namibia muhise muyumviriza. Karibu rero mwicare hano kuri HN Media tubashikirize iki gihugu citwa Namibia. Birashoboka yuko mu misi iza uzoja kuhatembera canke birashoboka ko ugira ubumenyi ntaco ukuyeho canke wongereza ubwo waruzi. Namibia ni igihugu gifise capitale Windhoek. Namibia ni igihugu gito mu myaka kuko carose ubwigenge itariki 21 z'ukwa gatatu 1990 kironka ubwigenge ku gihugu ca Afrika y'Epfo. Imbere yaho cari carakolonijwe n'Abadagi nka kurya murabizi mu Burundi twarabanje gukolonizwa n'Abadagi, haza ababirigi hama turaronka ubwigenge. Nayo Namibia mumva ko ari igihugu gitoya kirose ubwigenge kuri Afrika y'Epfo. Mugabo naho ari gitoya mu myaka, Namibia ni igihugu inshuro 29 Uburundi gisumvya muri superficie. 29 fois le Burundi, plus de 30 fois le Rwanda. Inshuro gisumba Ubufaransa n'Ubutaliyano ubiteranije. Namibia gifise superficie 825,418 km². Murumva ko ari igihugu kinininya. Urazi mu Burundi ndazi ko benshi murabizi ni 27,834 km². Namibia ururimi officiel rwabo bavuga ni Icongereza. Murabizi Burundi ni Gifaransa. Namibia amahera bakoresha ni n'amadolari yo muri Namibia. Namibia ni igihugu c'ubutayu gihana imbibe ni bahari Atlantique, Angola, Botswana na Afrique du Sud. Naho mwumva ari igihugu kinini. Angola ni igihugu gifise abantu naho mwumva Namibia ari igihugu kinini mugabo ni igihugu gifise abanyagihugu batoya bake cane, imiliyoni 3. Murumva igihugu gisumba Uburundi inshuro 29 mugabo kiba gifise abanyagihugu imiliyoni 3. Uburundi bufise hafi abanyagihugu imiliyoni 14. Tukaba dufise igihugu gifise superficie ntoya. Ni igihugu mu bintu bituma kiba gifise abanyagihugu batoyi hariho umva ni igihugu kiba mu butayu, desert, imvura igwa gake, igipande kinini c'igihugu abantu ntibakibamo. Abantu bose, abantu benshi cane begereye ku mugwa mukuru Windhoek niho baba. Kandi umvise yabo ntibisa akanovera ngo imere. Naho bumva mu biruko Namibia ni igihugu gitunze cane, gifukura ubutunzi bwacu muri za diamant, uranium na ba mukerarugendo aribo bita tourisme. Namibia ni igihugu tugomba tuze turahuza n'Uburundi kugira muze murabitahura. Ivyo bita PIB, produit intérieur brut ya Namibia ni 13 milliards de dollars. Mu Burundi dufate kari miliyari 7. Urumva ni inshuro zibiri kuri ku butunzi bw'igihugu, ico bita PIB. Ku munyagihugu ico bita PIB, Namibia umunyagihugu waho vyitwa ko aronka amadolari 2,900 ku mwaka, mu gihe mu Burundi umunyagihugu aronka amadolari 180. No kuvuga ni inshuro 10. No kuvuga umunyagihugu muri Namibia aronka vyitwa ko ku mwaka azoba yararonse amahera asumba y'Umurundi inshuro 10. Murumva yuko ari nagahugu gato kavutse vuba mugabo gasanzwe umva gakura abantu cane bagira ivyo bita vya safari tourisme. Abantu barahagendera cane, gafise amamine ya za diamant na uranium kandi urumva gafise abanyagihugu bakeyi.
biri muca bituma nyene hari ivyo gace gasumbya nk'akaroro Burundi. Namibia ni igihugu kigizwe n'ibice 90% vy'abakirisu, mumva ko ari abantu basenga cane. Namibia ni igihugu gifise amoko menshi, hari abo bita aba Ovambo, abaherero, abahimba n'abasana. Namibia ni igihugu gifise kivuga icongereza mugabo kirasi izindi ndimi zabo 10. Gifise umwihariko, Namibia gifise umwihariko yuko kivuga ikidagi. Namibia irafise amavire bavuga ikidagi, ugiyemwo amabarabara nayo mu kidagi, nka vile yitwa Swakopmund, Windhoek na Rudirt. N'amavire usanga inzu ari moderne nka ko mu Budagi, inzu za kera, architecture coloniale, bafise ama patisserie, ama restaurant, amashuri bigisha ikidagi, barafise n'amasengero abo bita Christo Kirche, barafise n'ama media n'ibinyamakuru, amaradiyo avuga ikidagi. Mu moko rero agize Namibia, abo bita abaherero na twovuga ko ari n'abanyagihugu bamaze gusirimuka, bo bambara ziya mpuzu z'abazungu, impuzu twambara mu Burundi na hehe. Hagaca haba rero bita abahimba ni abo bamaze kubona muravye, bamaze kubona amafoto, bamaze kubona y'abantu baba menga bambaye utuntu dufuka munsi, amabere aboneka, bisize ibintu vya rouge. Ifoto muraja kuyibona ngaho oyi, nibo bita abahimba. Urumva ko ari n'abantu, urumva bo bigumaniye imico y'iwabo batahinduwe. Wa mwihariko rero, abantu bavuga ikidagi bari hagati y'ibihumbi 200 n'ibihumbi 30. Kandi Namibia ni igihugu habamwe abazungu b'abadagi, bafiseho ibintu vyinshi bahakorera, donc ahantu bagenda bakisanzura. Agiye umuzungu w'umudagi agiye muri Namibia, ntafata kumenga agiye nka kugira bavyita ngo muri Afrika ngo agiye ahantu hakenye, ngo abo afata ko ahubwo agiye nk'iwabo, kuko arisanzuye, abafise ijambo, abafise restaurant ahantu agenda akarya kandi akavuga mu rurimi rwiwe, abafise ahantu azotembera yizeye umutekano wiwe. Ni ukuvuga Namibia ni igihugu uzosanga twumvise umwabaye ko gitunze cane, gisa abantu benshi baja kuraba ya madesere yabo, cane b'abazungu, kubera umva bivanye nuko kuntu ayoriye iri hagati n'Ubudagi na Namibia. N'ubuye abazungu baho bahagumye bakagira ama restaurant, bakagira niki, nivyo bintu rero bituma kica kironka n'abantu benshi bakigendera. Kandi nico gihugu conyene muri Afrika kivuga ikidagi, usivye Ubudagi. Nkuko nabibabwiye, mu bituma twahisemo kubabwira Namibia, ni igihugu gifise umwihariko, ni igihugu gifise ubugaragwa bukora kw'ibahari Atlantique, ni igihugu kumwe nababwira abaherero n'abantu bambara ikanzu zabo, umva bisa nyene ahari abavuga ati abavuga tujya n'umuherero. Hama abahimba nabo ni babandi bisiga vya bindi inombe ya rouge mu mishatsi. Namibia nico gihugu bavuga ko gise desert nini, no desert ishaje gusumba izindi, ngo yoba ngo imaze imyaka 55,000. Namibia niyo ifise abakerarugendo, donc uja gutembera mu mashamba kuraba ibikoko, ufise umwidegemvyo. Namibia kandi irafise umwihariko, iragira ubworozi, ikubaka amaferme manini nya cane ahantu, ku buryo usanga ari ibintu ngo biryoshe kuraba. Kandi Namibia ni igihugu kiba ku abantu 3 kuri kilometero kare. Mu Burundi
ku kilometero kare haba ko abantu hafi bashika 300. Mugabo Namibia kilometero kare iba ko abantu batatu. Mu kurangiza kino kiganiro nagira ikiganiro ndakigize mu ntumbero yo kugira twigishanye twiyibutse. Hari ivyo narinzi kuri Namibia, hari ivyo mbasubiye nkiga, ni kugira twigishanye twiyibukanye canke utarabize abimenye. Hama ni no mu ntumbero yo kugira duhimirize urwaruka rushobore kuza rurumviriza ibintu. Turabizi ko bavuga abarundi sinzi ko ari kudusuzugura, bavuga ngo ushaka ngo umurundi kumuhisha ukuri ngo uzovyandike mu gitabo, ngo nuwavyandika mu gitabo umurundi ntazobimenya. Rero reka tuze turabivuga muri audio, tuze turababwira muze murabyumviriza, ngira tuzoheza turiga vyinshi. Hama mu ntumbero yo kugira dushigikirane, turabizi ko amamega bagorana. Umuntu azogira commentaire akaronka like menshi, abantu bakamugira like, tuzoheza tumugurire abonnement, tumugurire internet y'ibihumbi 200. Murakoze.